Reka ndamutse inshuti n'abagenzi mwese aho musanzwe muherereye, ku basanzwe mudukurikirana no munsi nashaka nongere kuvugana namwe ku kuntu twashobora kwivura dukoresheje ibimera, ukuntu twashobora gufata imiti ishobora gukiza amagara yacu dukoresheje ibimera. Hanyuma nkongera nkashimira cyane abantu mushishikara kutwitaho uko bwije uko bukeye, mubaza ibibazo kandi ndibaza uko mubaza natwe niko tubishura. Imbere na mbere tutaragira icyo tuvuze, reka twongere dusabe kandi mushishikare kuduha sapoti kuri Youth Media TV 257, mugire share, comment, subscribe ku banywanyi mwese aho muherereye. Muri kano kanya muri kumwe na muganga inzobere mu buvuzi kama Nduwimana Joel. Uno munsi tugiye gutanga inyigisho z'uburwayi butandukanye. Uno munsi tugomba tuvugane ku ndwara zitandukanye, apana imwe canke zibiri, ngomba tuganire ku ndwara nyinshi zitandukanye. Rero indwara tuza kuvuga ko uno munsi tuza kuganira ku ndwara y'igikakwe. Indwara y'igikakwe, iyo ndwara y'igikakwe ku batayizi ni indwara ituma umuntu anuka, yakanuka mu kwaha, naho yoza muri dusha koga akisiga amaparfume ameze gute, ariko akamoto kabi ntigashobora kumuherako. Iyo niyo nyigisho ya mbere tuza guherako. Hanyuma uno munsi kandi tuza kurabira hamwe ku ngorane z'abakenyezi zigenda zitandukanye, uko zigenda zitandukanye bifatiye ku imyifato y'abakenyezi, ukuntu bo kwivura ku ndwara kenshi na kenshi bakunze kugira iyo bari mu bihe bitoroshe, mu bihe by'imihango, mu bihe byo kwibungenga. Hanyuma uno munsi kandi turaza kuvugana ku ngaburo umuvyeyi yibungenze yoshobora gufata. Umuvyeyi yibungenze ingaburo ashobora gufata uko zimeze, uko yoshobora kwitwara mu bihe yoba yibungenze, hanyuma n'ukuntu yogerageza kuza arivura ivyo yoba yemerewe gufungura n'ivyo yoba atemerewe gufungura. Uno munsi kandi turaza kuganira ku ndwara ku kibazo kijanye n'abakenyezi kandi iyo gishobora gutuma umukenyezi atosama. Iyo ngorane kandi nayo turaza kuyiganirako cane kandi cane. Ivyo nivyo bibazo tuza kuganirako. Indwara y'igikakwe ni indwara novuga n'igisigo kenshi umuntu avukana canke akacandura. Rero indwara y'igikakwe nashaka manze ndayivuge ko gato, ukuntu iyo ndwara kenshi ikunze kubuza abantu kuba bahugwa, kandi indwara y'igikakwe kenshi n'umukoshi ni n'umukoshi, si kuvuga ngo n'umukoshi, ni n'umukoshi. None indwara y'igikakwe imeze gute? Indwara y'igikakwe
novuga ko ari nk'igisigo umuntu ashobora kugwara canke imiyaga mibi umuntu ashobora kugwara akagira agahumuro kabi, kandi iyo ngwara umuntu ayigwaye bisabwa yuko dushobora kumwitondera cyane kubera ko iyo ngwara irandukira cyane biteye ubwoba. Kandi nkongera nkasaba nko ku muntu yoba abana n'umuntu afise ingwara y'igikakwe ko yoshobora kuza aririnda kwambara impuzu canke kwifuka icifuko ishuka imwe n'umuntu agwaye iyo ngwara y'igikakwe kubera ko ingwara y'igikakwe irandukira. None iyo ngwara y'igikakwe abantu bayigwaye ushobora kubamenya gute? Ingwara y'igikakwe si ingwara yo kuvuga ngo ugomba ujane kwa muganga bagupime kugira ngo bamenye ko umuntu afise ikibazo c'ingwara y'igikakwe, haba namba na gato. Ahubwo ingwara y'igikakwe ni ingwara umuntu ajako akagira akahumuro kabi, naho yokwiyoga ugasanga agumanuka gose cyane biteye ubwoba. Iyo ngwara kandi iyo umuntu amaze kuyigwara naho ushobora kubimusigurira ntashobora kumva ko agwaye, naho bimubwira gute ako gahumuro kabi ntashobora kukiyumvako. None umuntu yoshobora kwivura gute? Ico noshobora kuguhanura icambere na mbere, iyo ngwara y'igikakwe umuntu amaze kumenya ko canke bamaze kukubwira ko uyirwaye, nshuti ntujushavure kubera ko ako kabi ntabwo uzokwigera ukiyumvako. Rero noshobora gusaba umuntu ko yoshobora kurondera igiti bita umukanda. Igiti c'umukanda kiravura iyo ngwara y'igikakwe 100%. Ikigira kabiri, umuntu agashobora kurondera umunyu wo mu kiyaga. Umunyu wo mu kiyaga uravura ingwara y'igikakwe 100%. None uwo munyu canke ico giti c'umukanda canke c'umunkanda mu Giswahili bacita mutopetope, umuntu ashobora kucivuza gute? Gerageza ugende urondere amababi agitoshe, iyo ugiye muri dushe koga fata ya mababi uyasekure canke uyahondagure, uri kurinyukura winyukuze ahantu hose uzi ko hahema canke ushobora kubira indugumba, mwizosi, mu kwaha, hari yepfo kwa chef de zone hose, ugerageze uhisige ayo mababi y'umunkanda, mu ntege, aho hose ugerageze kuza urisiga ivyo bibabi uba wasekuye. Nshuti yanje, ku kantu gato nokubwira, ndazi ko abantu benshi ubuvuzi kama musigaye mubufata nk'ubupfumu. Oya, ntabwo ari ubupfumu namba. Nta jambo na rimwe ndakubwiye uze kudondagura, kandi no mukuza kwaha uwo muti nta jambo na rimwe ndakubwiye ugende udondagure ngo jewe ndaje kwaha no muti ngo bigende uku, ngo jewe ngo ndiko ndoga no muti ngo bigende uku, nzoba ndakubeshe. Ico ndagusaba, genda wahayo mababi mu rupfasoni rwawe, sindakubwiye ngo ni mu gitondo canke saa sita canke ku mugoroba, genda wahe uwo muti wawe mu rupfasoni, hanyuma uwo muti wawe uwukoreshe, uwusekure, uze urinyukuza mu kwaha, winyukuza mwizosi, winyukuza mu kwaha, umanuka hariya epfo kwa chef de zone, hariya mu gacimbiri ugenda winyukuza aha hagati y'amatako hose uhinyukuza, kubera ko n'ahantu habiri indugumba. Ayo mababi gerageza uyinyukuze umubiri wose, kubera ko ni ingwara mbi y'akaranda ishobora kukubuza n'isoko ku mwana w'umwigeme. Umusore haciye hose bakumva ko anuka, kandi atari byo byari bigambiriye ko yoshobora kumenya ko anuka. Nta n'umunsi n'umwe uzokwigera umenya ko anuka, ariko ukoresheje igiti bita umunkanda canke mutopetope, iyo ngwara irakira neza cyane. Ikindi kigira kabiri, navuze umunyu wo mu kiyaga, apana gikukuri canke umunyu w'amabuye ujya ubuvinza. Oya,
hariho umunyu uva muri oseya Atlantique, Pacifique, mere Mediterane, hariho umunyu uva muri oseya. Uwo munyu uva muri oseya uravura ako kamoto kabi, ako gahumuro kabi. None ni gute uwo munyu nawe twawukoresha? Nshuti, fata ibiyiko bishika kuri 8 by'umunyu, bishire mu ibase y'amazi. Uhejeje gushira mu ibase y'amazi, ntuce ufata urindire wa munyu uyongere mwa y'amazi. Jana muri dushe woge. Uzobikora inshuro 4. Uno munsi, ejo, na hirya y'ejo, na hirya y'ejo. Uco ugomba wirekere. Ako kamoto kabi kazoba gahetse. Ikibazo rero gishobora kuza ngaho, none uwo munyu wo mu kiyaga umeze gute? Ndaza kuwukwereka, wowe ndindira gato. Ikindi kintu naco navuze ko dushobora kuganira ku mfunguro canke ingaburo abamama bibungenze bashobora gufungura. Umumama yibungenze ni umuntu asabwa yuko yofungura ivyo kurya bifise amaproteine, bifise amavitamine, bifise amakalsium cyane, kuko izo ngaburo zifise kumufasha kandi zigafasha n'umwana mu nda. Umumama yibungenze ni umuntu akwiye gufata ivyamwa cyane, agafata ivyo kurya vy'imbogaboga, agafata amashu, agafata amakaroti, agafata amakonkombre, agafata amaepinare, agafata imboga bita ibitabitabi. Izo n'imbogaboga abadame bibungenze baba bakwiye gufungura, kubera ko nizo ngaburo zifise proteine nyinshi. Zirafise zinke, zi potassium, zi selenium, za phosphore, zirafise za cuivre, zirafise za fere. Nk'imboga bita epinare, nubwo abantu benshi mutazitaho, n'imboga zikomeye cyane gose ku muntu wari we wese, nubwo tworeka umudame yibungenze. Epinare n'imboga zimeze neza cyane. Murafata amakonkombre. Konkombre ni camwa ciza. Umudame yibungenze canke nk'umuntu w'umugabo yibungenze, zurajya epinare, zurajya karoti. Izo ni ngaburo nziza cyane, zishobora kukuvyurira imisemburo y'umubiri igakora neza. Zifise amaproteine menshi, zirafise ama vitamine A, vitamine C, zirafise vitamine E, zirafise B6. Izo zifise ivyunyunyu bikwiye cyane. Kenshi nk'abantu no twoganira gato, dufate umuntu nk'abantu benshi muramukwiye kuza murafata ivyo kurya bifise vitamine B6, kubera ko vitamine B6 ifise akamaro kanini cyane mu mubiri w'umuntu. Kubera ko iyo umaze kuba ubuze icunyunyu canke vitamine ya B6, bishobora kugutera ingwara nyinshi cyane. Ubuze B6 urafise kugwara umutima, urafise kugwara amafyigo, urafise kugwara amafyigo, urafise kugwara igisukari. Rero B6 irimo ibintu byinshi gose cyane, nuko abantu mutabizi. Urafise kugwara igitigu. Rero ingomera babwire vitamine B6 ne vitamine irimo ibintu byinshi gose. Rero vitamine B6 ni dufate novuga ko ari nk'icegeranyo c'ikigabasha. Twavuga ko ari nk'icegeranyo c'ivyunyunyu byose by'umubiri. Kenshi mu rundi rurimi bakunda kwita lipide metabolisme. Nk'abantu mwaciye ku ishure, wogerageza ukagenda
ukarondera akantu bita ukandika lipid metabolism, ukaraba definition yako, akamaro kamaze mu mubiri w'umuntu, ukaraba n'ivyahe bintu iyo umuntu abuze canke lipid metabolism yoba ikozwe n'ibintu bimeze gute n'ibintu bihagaze gute. Lipid metabolism n'akantu dufate kuba karimwo nk'itororokanirizo ry'ibintu bikomakomeye cyane mu mubiri w'umuntu. Rero lipid metabolism ni ikintu coba dufate novaga ko ari nka rusangi rw'ibintu rw'agaserire ke gafise ingaburo ntungamubiri zikomeye cyane mu mubiri w'umuntu. Rero tugerageze kuza turivura dukoresheje ingaburo nziza, ivyamwa byiza nk'abamama w'ibungenze. Gerageza uzurajya hepfo, ariko hepfo zirazimvye mu gihugu c'iwacu, ariko nta kundi abantu ntidufise ubushobozi bungana. Ariko nk'abantu bari ruguru, dufate duhereye mu za Bugarama, mu za Muramvya, tukaduga mu za Kayanza, tukagenda mu za Ngozi, tukagenda mu za Kirundo, tukaja mu za Muyinga, haragwiriye cyane imboga bita ibitabitabi. Zijya mboga ibitabitabi inshuti zanje zifise ibintu byinshi cyane, ubutunzi bwinshi cyane. Zirafise vitamine C zituma urukoba ruyagayaga. Nk'abantu bajya ama epinare bajya zijya mboga z'ibitabitabi, ngo ndababwira inshuti yanje ntushobora gusaza, urukoba rwawe ruguma ruyagayaga. Ziteke mu mazi, apana kuzikaranga. Ziteke, zitegure neza, ziteke mu mazi, shiramwo utwo tuyoba twawe, nko ku bantu mudafise ibintu by'amavuta menshi, shiramwo utwo tuyoba twawe, kubera ko ibiyoba birafise ibintu by'amavuta si byiza. Nko mu bantu bafise ingwara y'umutima, abantu bafise ingwara y'ibisukari, ibiyoba ntabwo ari byiza, bifise amavuta menshi cyane. Urumva, shiramwo akunyu, zurihereza. Epinare uziriye nk'indwi zibiri, uzohava usanga uyagayaga kumwe kwa ba Daniyeli bavugwa muri Bibiliya. Epinare ni imboga nziza cyane, n'ibibogaboga biryoshe. Nibiboga biryoshe. Ico kintu rero tugerageze kuza turakiraba. Rero ico kintu ingaburo z'abamama. Ikindi kintu umumama yibungenze, gerageza uzurafungura utuntu tw'utwamwa, amacungwa, amapera, amaepo. Gerageza urabaho hantu ukuntu woza urahivura. Gerageza urivura, kuko izo ngaburo ni nziza cyane, ni nziza, ni nziza cyane, ni nziza cyane kabisa, kandi zirakiza cyane. Nko n'ibindi bintu by'ibigwaragwara ubusashobora gusanga basoda mubiri barabaye bake, amaraso ari make, ugasanga amakalisium ni make. Hanyuma ikindi kintu nashaka tubandanye ko niko bintu bijanye n'abamama ku ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka, kenshi bakunze kuba bagwaye, kandi tugisigure ko gatoye. Reka duhagarare kuri infection urinaire na infection vaginale na infection PD. Izo infection ni infection zifatira mu gihimba cy'irondoka ku bamama. Abamama barakunze kugwara izo ngwara. Rero iyo ngwara iyo umaze kuyigwara, kenshi iyo abamama bakunze kuba hariko haraza ibintu byera mu gitsina, bijya bintu biragenda bikonona mu gitereko, cyane. Rero iyo bimaze kuba byinshi, biratuma umudamu atibungenga, bitewe n'ibibazo bitandukanye. Kuko infection vaginale mu kuyigwara ituruka ku, narabisiguye kenshi mu mavideo aherutse. Infection vaginale mu kuyigwara
umudame atangura akagwara ico bita infection, atangura akagwara akagira ikibazo c'ivyo bita acide vaginale. Acide vaginale iragenda ikarika mu gitsina gore, kenshi iyo bariko bararangura amabanga n'umugabo, acide vaginale ari nyinshi cyane. Iyo umugabo yejakiye, ahejeje kwejakira, ya acide vaginale umugore afise agwaye ikiturira zirya spermatozoide z'umugabo zikaza zigaruka iyo bariko bararangura amabanga mpuzabitsina. Rero iyo acide vaginale yabaye ndanse, iricara mu gitsina gore ikaba nyinshi gose cyane. Hanyuma iyo yamaze kugangura, iciva harya ikaca yinjira mu gitereko. Imaze gushika mu gitereko baca bayita infection vaginale. Rero iyo imaze gushika mu gitereko rero niho rero umudame aba yagize ibibazo byinshi cyane. Rero imaze gushika mu gitereko kandi niho haca hatangura kuba ama manifestation menshi cyane mu gitereko c'umudame, bigatuma imbanyi umudame yibungenze zivayo, bigatuma umudame gusama bigora, kubera ko iyo umaze kuba ugize infection vaginale, intungamubiri zawe zirabona yuko umubiri wawe wamaze gutegwa, zirabona yuko umubiri wawe wamaze gutegwa, zikicara zivuga ati aha none gabasha ko turiko turagwana kugira ngo n'ubu bugesera bwamuguye ko tubigenze gute. Rero muri ico gihe iyo ugize imana ugasama, manifestation rero niho zica zitangura, kubera ko za ntungamubiri zica zivuga sha yarafise iki infection, ubu rero hinjiye y'urundi ru infection ruteye ubwoba gose cyane. Hakaca habaho ico bita manifestation y'umubiri, abasoda b'umubiri bakagwana na rujya runtu ruba rwinjiye, kuko bavuga ati basha aha hantu wapi, iki kintu basha niki infection kize kutugwanya biteye ubwoba. Rero ikica kihabase kindi nshuti yambanye yawe, hari gihe itaragamayo ikivayo. Iyo utirutse ngo uje ku bitaro kwa muganga kugira ngo ababijejwe bagutunganirize hakiri kare, iyo mbanye iravayo. Rero iyo infection vaginale yabaye ndanse cyane mu gitereko, ica yinjira muri tiyo de Fallope, mu butiyo busohora imbuto, busohora intanga, busohora irigi iyo rihiye mu gihe c'imihango. Bigeze aho ikacigenda ikanunuza ijya likide iba iri muri tujya dutiyo, ariyo likide yorosha kugira ngo imbuto zisohoke. Burya butiyo bukaca buba buto buto. Rero iyo bumaze kuba buto buto, hariho ibibazo rero kenshi abadame bakunda kuca bagira, ati babigira ryari? Ibyo bibazo babigira mu gihe c'imihango, mon chers amis. Ico gihe umudame iyo agiye mu mihango araribwa, kubera ko burya butiyo bwabaye buto buto. Rijya rigi iyo rimaze kuba riri hariya muri tujya dusaho, mu kuvayo rimaze gushika mwabwabuyira, nimba kare kahora kanganuko ubukanganuko rica ricamwo risunika, rigasunika n'ibiguvu byinshi. Kurya rero risunikana inguvu nawe ni kushishikara kubabara, ugasanga hari habo usanga ariko aratembagara hasi iminsi 2-3 gahera ariko araribwa gose cyane. Rero iyo ariko araribwa, hari gihe haba ariko araza ibintu bivuze ngo ni bibure by'amaraso. Iyo birinze ariko araribwa akumva biratumburutse biravuyeyo, akaza yumva umenga arorohewe. Kubera iki? Biravuye mwabwabuyira, akaza yumva umenga araruhuze.
iyo ni ingorane abadame bakunze kugira. Rero iyo ngwara turakwiye kuyirinda cyane dukoresheje imiti kama. Imiti kama. Fata ibumba ry'icyatsi. Ariko inshuti, kenshi abantu bo mu gihugu c'iwacu cyahi Burundi murumva ngo ibumba ry'icyatsi, ibumba ryera, ibumba rya kaki, ibumba rigizente. Gerageza muze muramenya ibumba nyakuri niryaye, kubera rero abantu baza kudandaza umusenyi we ivu warinwa rikakurangiza rikaguca amazi, reka bikaba ibintu bikomeye. Rero umaze kuronka ibumba ry'icyatsi, fata ibiyiko 3 vyinike mu mazi angana inusu y'iritiro. Uhejeje kuryinika rimazemwo amasaha 12. Uhejeje kuribikamwo amasaha 12 akwiye, gerageza uca ufata, ntuzurure bijya byo hasi, rondera agatambara keza rimimine, kubera niyo wakoresha bijya bintu byo hasi urashobora gusanga harimo ibintu by'imisenyi. Ijya misenyi ni wayifatana na rijya bumba bikazogaruka kugutera iyindi ngaruka muri estoma. Koresha ijya mazi musherezami, arya mazi uyamimine neza, yihereze iminsi yose, uyirifate iminsi 30. Uzorabe ko ivyo bintu bidatumuka vyiruke. Ariko ico ngoma ndakwibuza, menya ibumba ukoresha rimeze gute. Sinzi ko ahantu turiko turumvikana. Menya ibumba ukoresha rimeze gute, ni ryiza ku rugero rungana gute. Murantahura? Menya ibumba uriko urakoresha rimeze gute. Iryo bumba ndiko ndavuga, ntimupfe kugenda ngo kwa Siyone ngo hariho ibumba risa n'icyatsi upfe gutumuka. Hariho argile vere active. Iyo niyo argile nziza yo gukoresha. Nimba uzoba ufise amakenga, uzoshike mu Kajaga ku kigo cyacu, tuzokwereke argile active. Uzoca ufata ijya argile tuguhaye, uca ugenda kwa Siyone nimba baridandazaho, urijane urabe ko arico kimwe, urabe ko arico kimwe. Biratandukanye. Hanyuma ikindi kintu nacyo, iyo uriko urivura iyo ngwara, gerageza kuza uragira isuku rikwiye. Ntitwivure ngo twibagire kugira isuku. Isuku rike riratuma dushishikara kuba tugwara ibindi bigwara tutazi. Isuku rike riri mu bintu bisongera isibe. Risongera isibe isuku rike. Anyway, urifuza kumenya ukuntu washobora kwibungenga?
ngomba ndakwibira ibanga rero ku bantu mwabuze imisamisho, rondera amababi y'intumbaswa, urondere amababi y'intumbaswa z'ishamba, uca urondera umunyu wa nyamanza, amababi y'intumbaswa, intumbaswa z'ishamba, amababi y'umunyu wa nyamanza, ca urondera n'igona. Ivyo vyonyene vyanikire, bisekure, vyume, bikube biba agafu, zurahengera harya hasigaye iminsi 2 uje mu mihango, ca utangura kwinywera icayi c'ako gafu, ubifate hasigaye iminsi 3 kugira uje mu mihango kugeza imihango yawe irangiye. Haheze iminsi 3 uvuye mu mihango, haheze iminsi 3 uvuye mu mihango, ca ubifata iminsi 2, ca urindira iminsi 7, ca wongera ubifata iminsi 2, turindire yuko utazosama. Ivyo vyonyene birahagije, ivyo vyonyene birahagije. Ubona umusamisho, abantu vyanse ko musama usanga mumaze imyaka 5, 6, 7 ata kandi kantu karimwo, kandi tubikore dusenga no gusenga kandi twizeye, dusenge kandi twizeye neza cyane yuko ivyo bintu ari umuti kandi ukora cyane. Nuko nyene kandi bimeze neza, kandi twizere yuko uwo muti ushobora kudukiza yemwe. Hari ico nakora mu kubabwira umuti, ubona ko bitagushobokera, uratwegera ku ivuriro ryacu tuzogufasha, ariko umuti ndakubwira 100%. Hanyuma nashaka mfashe mbaze nsabe abantu musanzwe mukurikirana ino channel yacu, utwandikire muri commentaire umuti wifuza ko twoshobora kugushikiriza ikiganiro cawo, turawugushikiriza. Umuti wifuza ati jewe ndifuza mumpe ikiganiro c'umuti uyu, ico kiganiro tuzokigushikiriza. Tugusabe ugire share, like, comment, subscribe kuri Youth Media TV 257. Nshuti, message yawe canke comment yawe tuyiteganye iteka, tuyiteganye iteka rinini cyane. Turaguhaye ikaze ku kibazo cyawe, ukubaza ko ariko kose tuzotegerezwa kukwishura, kuko uri ingirakamaro kuri twebwe. Youth Media TV ihari ku bwawe, ihari ku bwanyu. Shishikara kukwiragiza ino video benshi bayumvirize, kandi izobagirira akamaro gakomeye cyane. Murakoze cyane.